Muri gwa rukurikirane rwo guhimiriza abenegihugu bo muri zone Cibitoke mu kwijukira kwirinda ikiza c'ingwara ikomoka ku nkende no kwitabira rusasuma itegekanijwe kuba kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 13 Myandagaro uno mwaka wa 2024 umukuru wa zone Cibitoke Verine Nduwayezu ku ncuro ya kabiri yatunganije inama muri quartier ya Cibitoke. Ewe itwijugwaruka ntawe utokumviriza. Muri iyo nama yatanze ibimenyetso bigaragara vyerekana ingwara ikomoka ku nkende. Yagize ati iyo ngwara igufashe urashuha ukameneka umutwe amaso agahishira ukongera ugatutuza ibihute umubiri wose kandi iyo ngwara ikarira cyane cyane abana. Iyo ngwara rero ifata gute? Iyo ngwara urashuha ukagira umuriro mwinshi umutwe urameneka amaso agahishira. Ibyo umaze kubibona uratangura ukabona uruherehere wama ku mubiri atari rwa rundi tuzi rwa mbandakara cyangwa gasambu, ibihere binini bihishiye. Iyo ngwara rero iyo ifashe minenegwe babandi bakunda gutangura gufata imiti y'ikirundi wari watubwiye ngo binabiriya n'ibirinzi ngo utsirite niba warabatubwira kera tugwembandakara. Iyo ngwara uyifashe muneneko ntikutevya urapfa neza mu kirundi bakaguhamba, ariko iyo unyarukije kuja kwa muganga barayivura kandi ugakira. Yatanze uburyo iyo ngwara twoyirinda tutaronegwa. Rero ivyo bimenyetso mu mihana yanyu mukabibona ku muntu wiwawe mu nzu cyangwa umwana cyangwa umubanyi munyarukane kwa muganga hakiri kare kabisa. Ikigira kabiri ati twoyikingira gute? Icambere nimba mwahora muramukanya muriko muhobera nace muhana amaboko muhagarike ubu kuramukanya ni gutya. Rero tureke kwigereza ko ngo nta myaka ijana ngo ibi na biriya ejo nzobona abantu ngabo bahura mugwana munda muko mugwana munda muziko iyo ngwa bikira tutuza muri we itari serura hejuru barayigwaye nawe arayiguhaye. Ikindi umukuru wa zone ahamagarira abenegihugu ni rusansuma itekanijwe kuba yabahamagariye kuvuga vyose umuntu atunze kuko bizofasha igihugu kumenya urugero igihugu cacu kiriko. Iyo rusansuma ngo ni iki? Bagomba ngo kumenya ibyo dutunze ngo ejo bazoze kudusonga ko murumva barundi. Murumva rero abantu rero bajeje gusambura igihugu ariko kucubaka bibagora. Iyo rusansuma niyo kumenya ubu mu Burundi tugeze ku gitigiri c'abantu bangana gute. Ubu rero muri iyo myaka iheze hari ibindi bitigiri byiyongereye ko bagomba kumenya mbega Uburundi ubu dufise ibiharo bingana gute mu bantu b'abarundi batuye muri iki gihugu. Mbega Uburundi ku butunzi igihugu kigezeko urabona ko twese tuvuga ngo turashonje ariko ugasanga hasonze umuntu ntihasonze abantu. Wewe wawe urashobora kuburara hari uwundi agiye guta inyama mu yarara. Urumva rero tuvugira muri rusange igihugu kirakeye uba wihenze. Mu gusozera umukuru wa zone Cibitoke yatanze impanuro zitandukanye ku bakenyezi n'abagabo bubatse. Yongeye guha akaryo abenegihugu bitabiriye iyo nama gushikiriza ibibazo bitandukanye bibabakiye. Bamenyesha ko iyo nama igira kabiri mu manama umukuru wa zone Cibitoke Verine Nduwayezu ariko aratunganya mu mitumba igize zone Cibitoke. Wavreb ijwi ry'ugwaruka FM.